Kazi twongeye kubaha ikaze bamwanya bacu bakunzi bacu mudukurikirana muri impande zine z'isi. Kaze muri ano makuru tubabwira amakuru ariko aravugwa muri kano kanya ku mpande zine z'isi. Kaze mu makuru. Amakuru yacu no musi tugiye kubabwira amakuru yacu muri kano kanya nako tugiye kubabwira ariko aravugwa mu Rusiya, tubabwira n'avugwa muri Amerika ndetse no muri Saudi Arabia n'ahandi. Kaze muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunzi bacu bahire, twibutsa kugira sabone cyangwa kugira subscribe bivanye n'uri mukoresha. Ufate seconda canke 2 ubikore, kwa bikoze nawe mwarakoze cyane gudutera intege, mukomeze mudushyikire. Amakuru yacu rero ya kano kanya tubahereye mu gihugu ca Amerika. Igihugu ca Amerika camenyesheje ko nubwo yinjira muri NATO y'igihugu ca Finland na Sweden cyahuye n'inzitizi y'igihugu cha Turiki. Igihugu cha Turiki kirashaka ko bino bihugu byinjira muri uno muryango wa NATO. Amerika rero Prezida Joe Biden yamenyesheje ko Amerika ishigikiye 100% ibino bihugu bibiri kwinjira mu muryango wa NATO, aho yavuze ko NATO atabwo ari umuryango wotera ubwoba umuntu n'umwe ku isi, kuko ngo NATO utazigera usomborotsa umuntu n'umwe ku isi, ahubwo uzotabara gusa igihe utewe. Ngo rero yaguka ry'umuryango wa NATO ngo nta n'umwe rikwiye gutera ubwoba kuri iyi si, ngo kuko ngo NATO ari umuryango ushaka amahoro, ari umuryango udashaka intambara kuri iyi si. Ni muri gihe rero igihugu ca Turiki kiza camenyesheje ko kidashobora gushigikira bino bihugu ko vyinjira. Nta uzi rero ko bizoba bigenda, kuko igihugu ca Turiki kirafise uburenganzira bwo kwankira ino miryango, nubwo Amerika ivuga ko izokora ibishoboka byose kugira ngo bino bihugu bibiri vyemegwe. Rero nta uzi ingene bizoba bigenda canke ko bazoba bafatira ibihano igihugu ca Turiki bakagikuramwo maze bakemera kwakira bino bibiri. Ni inkuru zo kumadukurikirana hafi uko bizoba biriko biragenda. Tukivuga nyene rero tukivuga amakuru muri Amerika, twababwiye ku munsi w'ejo ikena ry'ibifungurwa vy'abana, ivyo bita baby form. Ibifungurwa rero vy'abana ni kuvuga nk'amaserelake, no kuvuga Weetabix n'ibindi bijanye n'ivyo, ndetse n'amata y'abana muri Amerika aza yabuze cyane gose, aho mu masto supermarché yose agaragara. Igihugu ca Amerika kikaba cahise gikoresha itegeko ry'igisirikare riha uburenganzira igisirikare ca Amerika kugenda kuzana bino bifungurwa aho biri hose ku isi, ndetse no tegeko rikaba ryemerera igisirikare ca Amerika guca kigenda ku mahinguriro asanzwe bikora, rikaba ari ico ca mbere kironka bino bifungurwa imbere y'abandi bantu bose bari basanzwe babigura, imbere y'andi mashirahamwe yose asanzwe babigura, ngo kuko iri tegeko riha uburenganzira igisirikare ca Amerika kugura imbere y'uwundi muguzi uwo ari we wese. Rero niryo tegeko Prezida Biden yaciye akoresha mu gihe bimaze kumenyekana ko ibura ry'ibifungurwa vy'abana muri Amerika ryabaye ndase, aho ndetse n'ibiboneka bizinze cane gose biri ibi. Rero ni ingaruka y'inzara iriko iraboneka ku isi, iriko iribonekeza. Inzara rero igiye kuboneka, igiye guhitana ndetse abantu benshi. Mu cegeranyo twabonye icegeranyo gikomeye cyane cakozwe n'ibihugu byinshi cyane gose, ndetse n'umuryango mpuzamakungu iboneka muri uyu mwaka wa 2022 n'umwaka wa 2023 ndetse na 2025 ko kuri isi turiko hashobora kuhaduka inzara ikomeye cyane gose, aho inzara ishobora guhitana abantu benshi, na cyane cyane abari basanzwe bari mu bihugu bikenye, aho ibifungurwa byinshi bigiye kubura kubera ikibazo. Rero nyamukuru benshi ariko baravuga ngo ni kubera intambara iri huza igihugu cy'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Tubibutse ko igihugu ca Ukraine kiri mu gihugu yari ico gihugu cari cimbura ingano nyinshi cyane gose kurusha ibindi bihugu, mu gihe igihugu c'Uburusiya arico gihugu naco cakora umwavu kurusha ibindi bihugu byose. Rero mu nama ya ONU yabaye ku munsi w'ejo, aho yarimo abanyamerika n'abarusiya. Abarusiya n'abanyamerika rero batanye kumwikomoha Uburusiya bwagirizwa ko ari bwo buriko buratuma inzara iba ku isi, ko ari bwo buriko burateza ibyago by'inzara bikorera ku isi, mu gihe Uburusiya nabwo bwagiriza Amerika ko Amerika ariyo iriko irabigiramo uruhara iyi kena ry'ibifungurwa ku isi. Rero umwe wese yagiriza wundi ko ari we afisemo uruhara. Abanyamerika babwira Uburusiya ko Uburusiya aribwo bwabigizemo uruhara, kuko bwatanguje intambara muri Ukraine. Mu gihe Uburusiya nabwo bwagiriza Amerika ko Amerika ariyo iriko irashigikira intambara muri Ukraine, ari ituma intambara ibandanya. Ntawuzi rero kino kibazo uko kizoterega umuti, mu gihe bino bihugu byose biguma biteraterana amajambo. Twibutse ko n'ibiganiro vyabaye hagati y'umushikiranganje wo kwivuna amazi wa Amerika ndetse n'umushikiranganje wo kwivuna amazi w'Uburusiya ataco vyashitse ko ibiganiro
biganiro bikaba vyari vyo kugerageza kugira ngo barabe ko intambara yohagarara ariko bikaba ataco vyashitseko n'ubu rero uko mubizi intambara ziriko zirabandanya mu gace ka Donbas naho intambara zikomeye cyane gose muri Ukraine ibi rero bikaba bifatanikanije na kino kibazo c'inzara twavuze ko ikibazo c'inzara ko gikomeye cyane gose kw'isi kandi kizoshika ahantu ari hose ndetse n'ubutunzi bw'isi bukaba buriko buragenda busenyuka ya muri Amerika twabwiye ko Amerika stock market amaze gutakaza muri umwaka wonyene trillion zishikindwe mu gihe Uburusiya ndetse n'Ubushinwa n'ibihugu vya Aziya byose bimaze gutakaza navyo hafi trillion zine mu stock market n'uko ko isi iriko yatakaza iriko iragenda isubira inyuma cyane gose inyuma y'ivyago byateye kuri iyi si nyuma y'ikiza ca coronavirus ndetse n'intambara ziriko ziraba hirya no hino rero isi kaboneka ko ubutunzi bw'isi bugenda busubira inyuma kandi kubera gwirana ry'abantu barasanzwe bari ku isi abantu benshi bashobora gupfa kubura ibifungurwa no kubura ibindi bikoresho zibanze nk'imiti n'ibindi kubera igwirana ry'abantu ku isi kino cegeranyo ca bino bintu zobandanya tukivuga ko kuko cegeranyo kinini yaho twamenyereye ko turakora ibiganiro bivuga ko kino cegeranyo turabandanya rero n'amakuru yacu. Amakuru yacu nyene tuki muri Amerika Prezida Joe Biden yaritezwe mu rugendo mu bihugu vya Aziya hazogendera Korea ndetse yagendere n'igihugu c'Ubuyapani iburo rwazo ari urugendo rwiwe rwa mbere agize mu bihugu vya Aziya kuva yaja ku butegetsi tubibutse ko urugendo rwiwe ruzohera muri Korea y'Epfo ariko runo rugendo rukaba rwahuye n'inzitizi kuko ngo muri iyi misi azoba ari muri Korea y'Epfo ngo bishoboka ko igihugu ca Korea ya ruguru ngo kizotera amamisire bikaba vyatumye mbere Prezida Joe Biden ahitamo kutazogendera ka gace kitwa DM zone n'agace igihugu ca Korea y'Uruguru n'igihugu ca Korea y'Epfo bisanzwe bihuriye ko aka gace Prezida Trump akaba yarakagendeye kuko kano gace niko gace k'umupaka twavuga umupaka urinzwe cyane gose kw'isi kurusha indi mipaka yose buri mutegetsi wese ayifuza kugendera kuko kano gace kahenzwe n'abasirikare benshi b'abanyamerika ndetse n'abanyakorea y'Epfo ku rundi ruhande rwa Korea y'Uruguru nako kakaba harinzwe n'abasirikare benshi b'abanyakorea akaba hari n'ibigwanisho byinshi cyane gose bikomeye muri kano gace kitwa DM zone akaba ariko gace kw'isi kaza bwa mbere gacunzwe n'abasirikare benshi rero Prezida Biden akaba yavuze ko atazogendera muri kano gace kubera gabisha rya Pyongyang ko Pyongyang izotera amamisire ndetse bikaba bivugwa ko ibishobora Pyongyang gutera ama ICBM misile canke amamisire y'umara bwa nucleaire ibi rero abanyamerika ngo intelligence yabikaba yarabimenye bikaba baci bahitamo ko Prezida Biden azogendera muri kano gace ariko azogendera muri Korea muri iyi ndwi.